Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Kaze nshuti namwe bakunzi ba RPA muri aya makuru twateguriye yo kuruno wa gatandatu igenekerezo rya 8 ntwarane umwaka wa 2025. Ndabutse yuko muri tuza RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri buri gatatu akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi zikurikira. Kuruno wa 8 ntwarane umwaka wa 2025 Uburundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme. Murano makuru turaza kubumvisha uko vyifashe mu Burundi, twongere tubashikane makambi y'impunzi y'abarundi yo mu karere kugira turabire hamwe uko uburenganzira bw'abakenyezi bwifashe. Ikibazo c'ubukene bw'imiti ivura indwara ziguma zisubiriza kirateye umutima uhagaze abarundi. Ni mu gihe ishobora kumara amezi 3 canke arenga yarabuze aho idandarizwa. Nayo abakozi bishira hamwe Sosumo rihingura isukari baratewe amakenga n'ibikoresho bitaregeranywa kugira hatangure isekeza ry'umwimbu w'isukari w'uku kwezi kwa ntwarane. Bamwe mu bakozi bakabona ko ivyo sekeza ubwayo bishobora gusiba. Ana yandi ni mukanyisase ndabaramutse none ndabahe n'ikaze mw'idonite. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere kuri no myidogo y'abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba aho byamiriza intererano y'ibifungurwa bari kwatozwa ku gahato kandi basanzwe bugarijwe n'ubukene bene inzara bitagira izina. Ni mu gihe iyo ntererano bivugwa ko ariyo kwakira umunyababanga mukuru mugambwe CNDD FDD yimirije kugendera iyo ntara. Idonido na Josiane Muzaneza. Ivyo bifungurwa biriko bitozwa ku nguvu byatanguye kwegeranywa kuri uyu wa mbere nk'uko isoko rya RPI Makamba ribimenyesha ngo nta numwe atari karasabwa izo mfungurwa n'abanyeshuri badasigaye inyuma. Abana ku mashuri mu mihanda bakubita bayirya basaba ikigori ibiharage ugiye kuzoje ngo kwakira umunyamabanga. Amakuru dukura i Makamba abandanya amenyesha ko izo mfungurwa ziriko ziratozwa zizoca zegeranirizwa ku kibuga c'umupira w'amaguru kirahitwa Igisenyi, ikibuga gisanzwe cegukira uyo munyamabanga nyene wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. N'agashavu kenshi abanyagihugu b'i Makamba basaba kugura usyobora ukugwa ko na cane ko abo bategetse baza gutoza izo mfungurwa ataco bigera babafasha ngo irima rigende neza. Bashagira yuko atamutu baduhaye, bashagira yuko atamazi baduhaye, bashagira yuko n'abandi bose bashonje nk'ayo tubasabye ingendo uwo mutsigo bari kwadushirako kugira dutabare iyo misoro yahagarike bareke guca kumara kumuhana gutuza abantu aho nikora uduharage aho twotubishije abana. Turondeye inshuti n'amagara Tantine buramatari w'intara ya Makamba kugira agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo yatumenyesheje ko ivyo ari ibinyoma. Ariko naho uyo mutwara bihakana, amasoko ya RPA Makamba avuga ko abanyeshuri batashoboye gutanga ivyo bifungurwa bazobitangirwa mu kuvyishura abavyeyi babo bakazoja gucira ingero abo bazoba babibatangiye. Arakoze mugezi wacu Josiane Muzaneza. Tukiri mu gisata kijanye na politike uguhitamwo kuja mu ntambara ziriko zibera muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo mu gushikira uruhande rumwe mu ziri mu matati ari ubwo leta ya Kongo vyatumye Uburundi bugira ishusho mbi. Ivyo bishikirizwa n'umugambwe PPD Girijambo mu itangazo waraye usohoye. Uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD usaba leta y'u Burundi guhindura ingendo kandi ukiyumvira nayone uko hotanguzwa ibiganiro hagati y'abarundi mu ntumbero yuko hirindwa ko no mu Burundi hashobora kwaduka injyane zikomeye. Dukurikire Leonidas Hatungimana umukuru mugambwe PPD Girijambo. kuva leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ifashe ingingo ihambaye yo kurungika ingabo z'u Burundi kurwana mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatari bake mu Barundi no mu banyamahanga barayineguye ko vyagaragaye ko ishobora kugira ingaruka mbi mu karere no mu gihugu cacu.
Uburundi mu karere burimo bwashobora kuhavana ijunja n'ijambo iyo buza kuba umuhuza w'abashamiranye aho kuja ku ruhande rumwe mu mpande zibiri zifitaniye amatati. Uko guhitamo kuja mu ntambara mu karere kw'abaramutswe igihugu cacu ubu aho guhuza abafitaniye amatati vyaje vyirengagiza utwigoro twinshi tw'amashirahamwe mpuzamakungu nka EAC, SADC n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kugira ngo abashamiranye basubize inkota mu bwubatsi. Ivyo ku gihugu cacu vyagize ingaruka mbi nyinshi, zimwe muri izo ni nk'izi. Turumva ko hari abasirikare benshi b'u Burundi bapfira muri iyo ntambara, mbere n'imiryango yabo ntimenyeshwe ivyabo neza. Kuja mu ngwano hanze ndetse no kuyicura ku butaka bw'u Burundi bikaba bijana n'imvugo mbi kandi iteye ubwoba y'amacakubiri izanana mu kugabisha abarundi ngo bitegurire intambara batasomborokeje, bigatuma mu mitima ya benshi mu Barundi hagaruka kwinubana hagati y'amoko kandi tuzi aho vyagejeje igihugu cacu. Kubera ivyo vyose umugambi PPD gira ijambo usavye ushimitse ibi bikurikira: kuri leta kuvavanura n'inzira irimwo yo gufasha gutorera inyishu ibibazo vy'akarere biciye mu ngimba, gutunganya ingene abasirikare b'u Burundi n'abanyagihugu babaherekeje bava vuba bwango muri Kongo. Leta igatanguza ibiganiro hagati ya bene Burundi kugira ngo ejo no mu Burundi ntihaze hagwa ibara, kubera ko bamwe mu Barundi babona ko bakumiriwe bagahezwa mu buhungiro. Kuvugurura umubano mwiza n'ababanyi biciye mu kuganira no kubahana, gushigikira no kwisunga ingingo ziherutse kwemezwa mu nama ya SADC na EAC ku Barundi bene wacu, kuguma bafatanye mu nda no kwiyamiriza ingendo n'imvugo y'amacakubiri iriko iraka indaro mu gihugu cacu, kwiyamiriza no kudoma urutoke kuri abo bose bafise imvugo zibibugwanko n'amacakubiri utarabiye ubwoko bw'umugwi zizananye. Ufatiye kandi no kubiriko birakorerwa abakongomani b'abanyamurenge basanzwe bari mu Burundi bagahagarikwa bagafungwa hahonyanzwe amateko banasahurwa n'utwabo, umugambwe PPD gira ijambo uvuga ko bidatangaje ivyo leta y'u Burundi iriko irakorera abo banyamurenge kuko na bene Burundi imaze kubibakorera, ari nako isaba leta y'u Burundi kubahiriza agateka kazina muntu mu kubahiriza amateko agenga abo banyamurenge b'impunzi mu Burundi. N'ubu dukurikira Leonidas Hatungimana umukuru umugambwe PPD gira ijambo. Nivyo birashika yuko uyu canke uriya mu mpunzi ashobora kuba afise idashobora gukurikiranwa ko mugabo leta yarikwiye kwirinda ikintu cose coza gituma haba uko kwikekana kubijanye n'amoko, kandi nta gitangaje kubera ko leta y'u Burundi urazi uko itubahiriza n'impunzi z'abarundi zahungiye hanze, yazimye ijambo idashaka kuzibona, ikanyanyasa n'ivyo n'abasigaye mu gihugu. Biraboneka yuko ntaciri butange kubera ko nayo nyene n'abayo ntibakunda. Hariho kwibagira ko nabo nyene muri abo barongoye Burundi harimwo ababaye impunzi. Byari bikwiye rero ko leta ikora ibijanye n'umutekano yubahirije amateka mpuzamakungu, ikubahiriza agateka impunzi ziba zitegereza kuronka mu gihugu zahungiyemwo. Byari kuba vyiza leta ikuye akarenge muri iyo ntambara yo muri Kongo ikaja kuba nk'umuhuza, niho n'izi ngorane ziriko zirashikira bamwe bamwe mu banyamurenge zitari gushika. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye nari nababwiye no mu ntango zano makuru. Ibikoresho bitaregeranywa kugira atanguzwe isekeza ry'umwimbu w'isukari w'ukwezi kwa Ntwarane mwingurire Sosumo biri mu biteye uruhagarara abakozi b'iryo shirahamwe. Abo twavuganye muri abo bakozi bakabona ko n'iryo sekeza ubwayo rishobora gusiba. Mu rwandiko rwashizwe ahabona abo bakozi ba Sosumo bandikiye ubuyobozi bwabo baragaruka ahanini ku bikoresho bibuze n'ibindi bitagikora. Idonido na Wafser
Kwizera. Muri urwo rwandiko rw'impapuro 8 abo bakozi b'ishiramwe Sosumo baradondagura amanyanga atari make arangwa mu iryo shirahamwe. Kimwe mu bibateye amakenga ni ibikoresho bitaharangwa n'ibitagikora mu gisekeza ryo kwimbura rigira ritangure. Muri urwo rwandiko bavuga ko atabikaju bafise kuko batarimye ngo n'ibikaju bihari ntivyagiriwe isuzumwa kuko habuze ivyankenerwa. Ivyuma bibiri arivyo turbon alternateur bifashisha mu guhingura umuyaga nkuba kuva mu mwaka uheze hakora kimwe. Hano bakibaza nimba mwisekeza ry'umwimbo wo mu mwaka uheze hakoreshejwe icuma kimwe nimba by'ukuri bizogenda gute muri uyu mwaka nawo. Ikindi bamenyesha muri urwo rwandiko mu vyuma bibuze kugira iryo sekeza rizokunde ni groupe electrogène icuma cifashishwa iyo atamuyaga nkuba uhari. Bakavuga ko ico cuma kitagikora bakanamenyesha ko ivyankenerwa vyo kugikora vyaguzwe ariko badatahura igituma gushika n'ubu kitariko kirakora. Mu mwaka wa 2023 n'uwa 2024 ikibazo cagiye kiribonekeza mwisekeza ry'umwimbu w'isukari nikena ry'imodoka zisomba ibikaju. Abo bakozi b'ishiramwe Sosumo kandi basaba kwisekeza ryo kwimbura ryo kwama ritangura mu kwa gatanu. Ikindi basaba nuko ikibazo c'amafaranga mva makungu yamavugwa ko ari mu bituma iryo sekeza ritagenda neza ubuyobozi bwo kwicarana na leta bugatorera umuti ico kibazo. Arakoze na mugenzi wacu Walter Kwizera. Mukanya twananiza amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'agateka kazina muntu. Erupeya. Mu gisata kijanye n'agateka kazina muntu isi yose yahimbaje kuno wa 8 ntwarane umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme. Uyo munsi ukaba wahimbajwe mu Burundi ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Bubanza. Ku bijanye n'uyo munsi rero ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo iyubahirizwa y'agateka kazina muntu buhamagarira abanyagihugu bose kubahiriza agateka kakiremwa muntu harimo akabakenyezi n'abigeme ngo kuko ari kimwe mu mishinge y'iterambere rirama. Byaraye bishikirijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo iyubahirizwa y'agateka kazina muntu bijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi. Imerde Sabushimike aramutswa ubwo bushikiranganje akaba yanavuze kandi ko hari ibikorwa bitekanijwe muri kuno kwezi kwa gatatu kwahariwe umukenyezi. Tumukurikire Imerde Sabushimike. Twibukije abenegihugu bose hamwe n'abafata ingingo ko ukubahiriza agateka kakiremwa muntu harimwo akumukenyezi n'umwigeme ari iteka rinini ku gihugu kandi ko ari kimwe mu mishinge y'iterambere rirama. Uyu mwaka wa 2025 akaba ari umwaka udasanzwe mu iterambere ridakumira n'iterambere ry'umukenyezi kuko uhuriranye n'isabukuru y'imyaka 30 iheze hemeje amasezerano y'i Beijing. Twibutse abantu bose ko bohimbaza neza uyu munsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi mu kwirinda inyifato zose zitajanye n'intumbero yawo. Tuboneyeho akaryo ko gukebura abakenyezi bamwe bamwe bitwara kutariko kuri uwo munsi tubibutsa ko iyo ngendo idahuye na gato n'intumbero y'uwo munsi mukuru. Tukabahamagarira nyabuna kugendera ubuntu n'urufasoni vyamye biranga umukenyezi umurundikazi. Muri uku kwezi kwa ntwarane guhariwe umukenyezi harategekanijwe kurangurwa ibikorwa bitari bike twovuga nk'ibi bikurikira: ibiganiro mu maradiyo bishimikiye kuri ico civugo bizoshikirizwa, amanama yo guhanahana ivyiyumviro ku bibazo biraba iterambere ry'agateka k'umukenyezi azokoreshwa, kwitabira inama y'isi yose igira 69 y'umugwi ujeje gukurikirana uko umukenyezi abayeho, ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara hamwe no ku rwego rw'amakomine. Ibikorwa bitandukanye bizorangurwa n'abasanzwe bitaho ineza y'umukenyezi. Nayo ihohoterwa rikorerwa abakenyezi n'abigeme rirerekana ikingirwa ry'ikibaba rigirirwa ababakorera amabi hamwe no gukora nabi kw'inzego z'igihugu zobahanye. Ivyo bishikirizwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS mu funyafunyo mu itangazo basohoye kuno munsi wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi. MFFPS usaba ko mu Burundi hoshirwaho ingingo zituza ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme mu buryo bufashe. Dukurikire Jean d'Arc Zaninyana umuyobozi nshingwabikorwa w'umuhari
Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi twifatanije n'abakenyezi n'abigeme bahohotewe, bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko hamwe n'abandi bose bahohotewe mu buryo butandukanye mu Burundi. Uyu mwaka twahisemo guha agaciro abakenyezi n'abigeme nubwo bari mu mubabaro, bakomeje guharanira icubahiro cabo, ubwisanzure bwabo, ubutungane bwabo. Ihohoterwa rikorerwa abo bakenyezi n'abigeme, haba irishingiye ku mubiri, ku gitsina, rigaragaza kudahana gukamije mu Burundi ndetse no kudakora neza kw'inzego z'igihugu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abakenyezi benshi barafunzwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ayandi mabi ateye agahinda. Ayo mabi akorwa n'inzego za leta ndetse n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi yateye benshi ububabare butavugwa, ndetse yatumye urugamba rwabo rwo gushaka ubutungane ruhinduka ubwo kurwanya kudahana kw'abakora ivyo vyaha. N'akaryo kandi keza ko kwibuka abakenyezi n'abigeme bakora ubucuruzi bwo mw'ibarabara, nabo bahigwa bagafatwa nk'inkozi z'ibibi, bagahohoterwa n'inzego za leta zari zishinzwe kubakingira. Ntitwosiga inyuma ihohoterwa rifatiye ku nzego z'igihugu zidafata ingingo zikenewe kugira ayo mabi abakenyezi birirwa barabona aranduranwe n'imitsi. Kuri uyu munsi turasaba buri muntu wese kugira ico akora, kwibuka no guha icubahiro abakenyezi n'abigeme bahohotewe, no gusaba ubutungane kuri buri mukenyezi ariko arahohoterwa mu Burundi. Dusaba ingingo zifatika zifashe zo guhagarika kudahana no gutuma abakenyezi n'abigeme mu Burundi babandanya guhohoterwa. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi kw'isi ushitse abakenyezi bahungiye mu bihugu bimwe bimwe vyo mu karere babaye mu buzima butandukanye bahanganamwo n'ingorane bagenda barahura buri munsi. Mu ikambi ya Nakivale muri Uganda bavuga ko kuva aho ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi HCR rigabanije agafashanyo, iyo ngingo yabakoze ko ubuzima bukabagora. Ni mu gihe mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko bobo bingunganije babifashijwemwo n'igihugu cabakiriye bagerageza kwiteza imbere. Reka tubaze mugezi wacu Innocent Valente Singirankabo. Bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu kambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda bamenyesha ko uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kw'isi ataco babwiye kandi ko usa n'indi minsi bitewe n'ubuzima babayemwo. Uyu mukenyezi yaganiriye na Radio RPA amenyesha ko n'ivyahuha vyahuhutse kubera ko ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi HCR ritakibaha agafashanyo ryahora ribaha kera. Mu bisanzwe uyu munsi wagombye kuba umunsi w'umunezero nka kera tukiri mu gihugu bikimeze neza, ariko ubu ni ibisanzwe usa n'indi minsi. Ni ukuri ntacyo tubwiye kubera ko twebwe tuba turi guhangayika twiruka twibaza mbega turagaburira abana iki. Biba bibabaje rero kuba abantu batagihabwa amahera, impunzi zitagihabwa amashiringi yo kwifasha, kuko benshi muri twe n'agafashanyo bahora baduha ko kwiyungunganya ko kurondera icyo turya, amafaranga HCR yahora itanga yari akwiye ku bantu burundu. Nayo ku rundi ruhande rw'abakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bobo suko bimeze kubera ko bariko bariyungunganya mu bikorwa by'ubworozi babifashijwemwo n'igihugu cabakiriye. Jean Bosco ukwibishatse umukuru w'ikambi y'impunzi ya Mahama amenyesha ko bamwe mu bakenyezi bahawe imfashanyo yo kwiteza imbere mu korora inka no mu kwiyungunganya mu mashirahamwe yo gukora amasabuni. Rero mu nkambi yacu ya Mahama cyambere tutangura gushima, turashimira cyane yuko abadamu muri bo benshi barabasoye amaboko mu gukora, ariko byose tubiterwa nuko ku gihugu cyatwakiriye bikagaragara yuko bafashe mu mugongo abadamu mu kugira ico bokwimarira mu miryango. Hari abadamu bo basanzwe borora inka baborozi, hari abadamu
hano mu nkambi ya Mahama uno munsi biteza imbere mu gukora amasabuni, arabashoboye kudanda baronse utwo duke bakiteza imbere mu kudandaza kugira batunga imiryango. Tubamenyeshe ko uyu munsi mpuzamakungu wahariwe agateka ko mukenyezi kw'isi ushitse bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi bahungiye muri Tanzania mu kambi ya Nduta badafise ayo bakira nayo bamira kubera ko igihugu cabakiriye cababujije uburenganzira bwo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, bamwe muri bo bagakubagurwa iyo basohotse ikambi. Arakoze na Innocent Valente Singirankabo. Mukanya ni mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Mu gisata kijanye n'amagara y'abantu, ikibazo cikena n'izimba ry'imiti ivura indwara ziguma zisubiriza kirateye umutima uhagaze abarundi bafite izo ndwara muri kino gihe. Ni mu gihe imwe muri iyo miti ishobora kumara amezi 3 canke arenga yarabuze aho idandarizwa, iyo ibonetse naho ikaba izinje cyane. Nadeje irakoze. Muri iyo miti ivura abafise indwara ziguma zisubiriza bita maladie chronique ikunze gukena cyane, yigize iraboneka naho ikazimba ku rugero runini. Aha twotanga akarorero k'imiti ifata abafise indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso bita mu gifaransa hypertension, hamwe n'indwara y'igisukari bita diabete. Bamwe mu bakorera mu mazu adandaza imiti wo mu gisagara ca Bujumbura bayaze na RPA bavuga ko nk'umuti witwa Varoxa wa miligarama 200 ufata abagwayi ivumbuka ry'umurindi w'amaraso umaze amezi 6 utaboneka, cyo kimwe n'umuti witwa Bisopro wa miligarama 10 ukenye haraheze nk'amezi 9. Siyo gusa n'imiti yandikirwa abafise indwara y'igisukari ariyo diabete nayo nyene irakenye cyane. Amasoko yacu atanga akarorero k'umuti witwa Triovarsan bavuga ko ukenye haraheze amezi 5. Uwitwa Losartan H nawe ushobora kumara amezi 3 atawukubise ijisho. Uko iyo miti ibura niko icizimba yigize irabonetse mu mazu adandaza imiti. Isoko ryacu muri abo bayidandaza yamenyesheje ko nk'umuti witwa Mixtar uvura diabete wahora ugurwa amafaranga 35,000 ubu ugeze ku mafaranga 50,500. Losartan H nawo wari ku 7,000 ugeze ku 10,500. Umuti uvura hypertension witwa Triovarsan wagugwa 85,000 ubugurishwa amafaranga 128. Ivyo biruko mu gihe imiti maze kuzimba cyane tabikiriwa hakoreshejwe mituelle. Abafite izo ndwara bagategezwa kuyigura 100%, ivyo abanyagihugu benshi badashobora kuko batagira aho bakura ayo mafaranga y'umurengera, bigatuma baca batangura kugwaragurika iyo bataronse iyo miti ku gihe. Imvonya mukuru y'iryo kena n'izimba ry'iyo miti ni kena ry'amafaranga y'agaciro, kuko abarangura iyo miti hanze y'igihugu bayigura bakoresheje ayo mafaranga y'agaciro, ayo nayo akaba akenye cyane mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bagasaba leta y'u Burundi gutorera umuturama ico kibazo mu gushira imbere igisata c'amagara y'abantu, kuko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Reka dushimire na mugezi wacu Nadeje irakoze. Nayo mu gisata kijanye n'ubutungane, igifungo c'imyaka 20 no kuriha ihadabu y'amafaranga 100,000 by'amarundi nico gihano sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Cibitoke yakiriye Jean Paul Hakizimana batazira ndondo mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa kane. Iyo sentare yamagirije icaha cyo kwica umwana wiwe w'imyaka 15. Uwo mugabo yari yakubise nyakwigendera ifera beto mu mutwe amuhoye ikiyo cy'umuduga wiwe ecamenetse. Hejuru yuko yarasanzwe azi ko ahohotera cyane abanyagihugu, abari bavuganye na RPA mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko butari ubwa mbere yikora mu nda, ngo kuko mu myaka 15 iheze akaba yarishe kandi uwundi mwana wiwe. Nino ngaha nshuti n'abakunzi ba RPA amakuru twateguriye aciye agarukira. Makoze mwebwe mwese mwemuruteze yompi, bakoze nabagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bafashije gutororokanya ana makuru nariko ndabashikiriza. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatotsi. Hervé Nyuhire nako ndabashikiriza ndabike banuye ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu byanyu na gahwana.